bone wa reka mbwira ngenda kubwiye ngo ntarakimwe turi tutatugize ntarakimwe dufise utaduhaye kugasaka I am proud kuba navukiye kugasaka nakabuza usanga utahaza ariko warumvise ko havuka intwari gusa wesha wihenduye ataho wihendunyaho warakoze utushe mbona utibuye n'ingegene ngaho mbanze ndakwere kandi ngene muza kwangiza ibidukikije kandi mwe nimwe mutuma n'ingwara ziguma zitera mu bantu yahinge mutware basi nkorere rimwe ryonyine ukorori nyagukoroka amaguru nyagukoroka amaguru uza gukora nkahiga impamvu abantu baguma bagwara ibintu vy'amacinya niki mugume muza kunyangaha mu maporo wabuze amatwarete yari uza kunyama rega mutware meya n'umusonga umusonga wi wo kuza kunyamwa ipori ibi nibizoca bitemba bije mu bantu hariya imyuka ije kwica abantu hariya none mutware nawe guca nitura he mbona subiye gukinga uwo muzira kwimba ngaho ndawugegenda erega mutware aho umuntu afatiwe aho umuvyeyi afatiwe niho yitabara aho umuvyeyi afatiwe wowe nyimbura umuvyeyi ntiwoja muri toilette amawese bayimbiye wibaza ko amawese amazi none mutwe katawese yariri ngaho aho wari wajanye nuraneteze ushinga ivyo bibiri ngaho nguje ngo gutibura ivyitiburanya basi mbabare ni buri rimwe ryonyene ninde rugira utiburi jewe akazina k'ubuhizi banyitwa Munyoro erega Munyoro kuri kimana none jewe muntu nk'ubu ningwa yakomunda sivyo none nga nk'ubu nta n'umuntu numwe ngaha ahari basi ndeka nkorere akavyikamwe konyene none ugakorore ugende wice abene gihugu sivyo abene gihugu uyu mwanda wo wawuza gusuka ngaha sivyo vya byose vyavyuka biza biragenda nibi bintu ze bigenda bitembagara bikaza kubagwaza amaci erega Munyoro impamvu naje ngano none je kumabarabara nakureka ukabigira sivyo ndakiza wewe ariko uza kuba wisha abantu batabarika nindakureke wica abantu urimo urashinga uwo muzira kwimba ngaho ngo urimo uratibura ivyitibura erega kubera ngata n'umuntu numwe hari mu nyoni sinagimanda gusabye umfashe umenye mba ta muntu hari nta muntu hari ariko je ndahari rero jewe bantoye nk'ijisho rya bene gihugu sinshobora kubareka ngo baje gupfa rubi nze kubateza amacinya n'amakorera ari je kubibakingira kubera ta muntu yumva je nkono nkubone n'amazi kwinyako ngaho kubera ko hari amazi kugamuka none ibaze rero umuntu kubera nyimbuzi kugwako mu nda kubera kutavuye muhira witunganiye erega Munyoro kuri kwimana je rabo umfashe ndakubwiye ati umvirize ureke no kuguma unamena amatwi sivyo sinshobora kukureka ngo uje kwangiza ibidukikize ndabibona sivyo jewe akazina ni Munyota bantohe banyizeye twagiye kumutwara umvirize Munyika ndakumanza kubwiye sivyo ikintu kimwe je no kuvuga ngo mwe mwarasi kubaka amatwi ati kumabarabara none bashashe nihishaye aho umuvyeyi afatiwe niho yitabara twerete mu barabara mu gihe ataraza turacabitunganya mu gihe ataraza rero zamuraja mu buzu bwa sugumwe babuhegereye ngaho nta mihani hari no wari kuja mu muhana wari gusaba akazu ka sugumwe bakakakwiyema kana mumba rimwe mu bigaje nta mihana yari bangane hari mu gihe rero tukirimo turabitunganya banza muje mu mihana kandi twagiye kijyaje ube ku musozi kariba ingozi gume wibanira n'ababakunzi turacangacanga mwiterambere ngo ntawe udutanga Rindira raza burya mukanyura bisobanura ntiwibaze shango ngo ndugiye ubusa mukanyura biryoza mutware ndazi ni hari niho narindi nyene ni sawa rero yego ni sawa amahoro mugire naramahoro mubwira namaki gantuze kumeze mumengo murimo murashwana uburya urabizi sekeza dusanzwe turimo yego nari byo kurinda kugira guteza byo konona ibidukikije sawa ngaha yatemye bitsanze yafutereye mu ishamba yicaye impande y'igiti singuyu yari karacana acana yari mwarahituma sanga sinjinze uwo muzira kwimba uwe hasi bari mwaragira ivyagira yituma mu ishamba twaranashinze n'ivyapa bibihakana yuko kizira kwituma ahantu mu mashamba ikinteye ishavu rero sinikindi nzanumva ngo ndeka ngo ngire rimwe ngo nigure rimwe ngo cengenda unyumvire oya mama yegwe mutwano kubera je nari ngo uyu nyene uyu umugabo w'ubwana mutwa je ngwaye munde sivyo nukuvuga rero yamubwiye ati ko tamatwarete basize ku mabarabara jewe rero basi aca ndeka ariho amatwarete public ariho aruzuye je kana ko nari ibuze we ko nari ngunda umaze kumushikira yisiguye avuga biki ivyo yisiguye avuga we nyene bisubiremwe nyaruzi oya jewe kubera ko nyene nari ngwaye munda je nagusabye yuko nogira rimwe umuntu w'umugabo wituma mu pantaro gute cyangwa ukava muhira gute utitunganiye no kubera nari ngwaye munda kandi kirega none ni mu gikombe kihiga hahandi hajya hepfo hariya musoko wa Yohani nako nyene kanyoba mbona none ko hegereye n'imihana hajya mweretse n'inzu ndamubwira ati hajya ntiwari yabuze n'itwarete yojamwo akareka konona ibidukikije
ubwo ivyo rero utegerezwa kumuha igihano kimukwiriye kugira ngo n'abandi babone. Oya uri umujene twarakubwiye uri umujene ivyo uje turabizi ibidukikije ntibihungabana kandi ubona uri umujene cyane none akwiriye urubanza nyabaki nguyu kubera n'abantu baguma bagwarakorera n'amacinya kazana amande ya senkani kandi mu gusohoka wiruka uvuza umuduri ariko mutware je mwamba bana senkani atani gitasi yo erega yo ni makeyi kubidukikije oya ko akiri muto nta ngorane wowe bivuze nk'userukiye abajene ko byashitse rimwe senkani kandi ucugenda unayakure nanyarutse kandi aca nayahawe wenyene uyashire mu kigega cy'abajene jewe sinda nayakorako genda umutware munyo mwamba barira munyo nuko mutwara abamutwe mugana ubu yagufasha we tukubabarire uraza ubuzima bw'abantu wagira wowe none wewe ibi bintu je sinda navyumva none mwe nk'abajene two mubabarira gute kwanje je navuze ati amande ya senkani urayafise cyane nayo ufise hanyuma munyarutse uve ngaha n'abantu bataramenya ibyo kandi akanyarutsa hagati heri minota 2 nca nduza ko bitari amwe navyanoro atayoro nka rero nyimba atayoro bone wa reka mbwira ngenda kubwiye ngo sata I don't want peace. I want problem. Hello. No. kana kabonye gaciyanye na oya mangu we naunzaniye amadayimoni je wahuruzana abantu bonoye mugunzaniye amadayimoni kinjiriye mwaha none nibonye ko kabaye bugera kandi aho oya cyane umviriza cyaye gaciye mu ruhome oya kandi ni wabonye none ko kagiye turi ko cyangwa agiye mu nzu mu burya nagiye kunyiba sanga wayakuye ntunkoroge reka busanga kanyumva oya wounzaniye dayimoni wounzaniye dayimoni wewe none jerega namufashe mbona ari umuntu je narabaye umutware nzobone sigaje nagafatiye mu ipori mbona ari umuntu neza kandi naje ndakaza oya Jibisi ndavyumva none wewe wahora ufata abantu baza nkabacira n'urubanza n'amandi bakayatanga mugo wafashe iji sinzi ngene byagenze gusa je ngo marigire kwibandaniza imirimo je nabifisa andi maraporo ndimo we kurikira iryo jine ryawe rero oya jaka ajabu rya ndazi ntazobura umunsi tuzokutana kazombo wewe ukamufata n'uburamuza namande twamuciye naho cyanke yirutsa aragusiga wewe niyo nsiguyu we nagusiga utari mu ntubangutse je ndigire rero kwibandaniza indi mirimo ntacu Oh my God. Surprise, motherfucker. God have mercy upon us. tuza ndakumva nubwo batujyanisha uzame wibuka ko ndagukunda tuza ndakumva mukuzimu ntangya ziri mviriza
kageze ngaha kazane ngaha genda utogosha amazi ako nyine niko duherako kurya. Oya ntimungendanuka. Nugira ikibazo cyo kubaza ibitunguru. Turakurya. Oya basi ndabasabye ni mumbabarire no kuri basi ntimunye ngenda ndabagurire basi utuntu mujya no kuri kwimana. Twebwe ntanjya tujya dushakira ikinyama n'amaraso. Okay. Mbabarire no kuri je nimba ari n'umuceri canke ubugari no kuri kwimana je ndabibazanira basi. Umviriza tukugereye imbabazi tuguhaye iminota 5 kuba nagiye woturongera ikintu gifise inyama n'amaraso atari igikoko. Ni ukuri kwimana je no tumaniyara mushaka umuntu basi mu mujyonyi mbara umuntu je no okay ko je ntimunge kaka jede bane reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Mani ishimwe shaweho ndakurose ntiriwe ndiruka namwe ndiyumvira ati ninahura n'urugabo rufise ingufu rubabunyice riko ce mpora naka gakobwa we no kukugege nizosi gusa ce nkubona unyongo butako wiruka hariya nyarutsa wicaraho ndakwice bwene ene narimo ndiyumvira ati bashujya muntu ndamukura sinkiza umuteko wo mwisafuriya none sije nagira mbe ubu none ntugira uje mu gishingo cyane narutse icaraho ungira ndakubage neza ndakugege nakujya kw'impene nubwo mundabisha ko gasuzuguro wowe baza ko wonanira wewe gena kikano zicaraho ningoga shanda kwiye muranga nkabujya nkano kubaza ururiyo mu Jesus mbega ndaguteye reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani Surprise, motherfucker. biraboneka ko taka dushoboye tugende hariya turangize ibyacu. oya nukuri byakazi ndagashoboye ahubwo mbura akantu kica umuntu ningoga ari hehe je nk'ubu yaba mfise nk'akantu kica umuntu ningoga ku buryo bw'uko nkimufata gusa cyamitangira ko Lord of Jesus, see my head, they go inside this place. akanye nakandazi karabinoze nimero iyi imwe chaka karabinoze uje mwana shaka n'iminota mukabonera nkwiranye ntarabiheze muce munye sawa mahoro munyu ego mutwe ni sawa ni mpore uramaze iminsi kwera utemberera no kandi burya nabigushimiye umutware urabizi kabisa je burya umurimo bampaye ntegerezwa kukora nkuko nsanzwe ndawukora neza ego aha nguma ntembera kugira ndebe ko abantu basubira kwituma ahantu mu mapori shawe yaka karere narabonyura gashoboye kuva mfatiye ujya muhungu kajya gahungu rengo kari kigize shaho ngo ni bwa burozi ngo buranye naragafashe nagatwitse mu izina rya Yesu jamusi umuhungu karanteye ubwoba uyanye n'ubwoba wobugira gusa naragafashe inyuma ya naranje nk'umutware ndafise abahungu murahabona kabisa turaneza cyane naramuhabona nanje rero nsimbeho kwa minani ngo baraye bashwanye mama ngo n'umudamu nanje nk'umutware bariko baranyiyambaza nyene ngiye kumviriza ivyo ari byo oya genda ubandanye ucungira shawe ubandanye ucungira imihimbiri yonona akarere kose burya ngaha barahankiriza nyene bangaya ngo ndumutaha ahubwo umunsi umwe uzohava usanga nzokuzanira ikibuno mu kafuko je nakigegenye kubera ko abantu bajya bituma mwishamba bajya bituma ari hakwa najyavomo jya hari yepfo barakunda kuryonona weri ahubwo reka bariyo canje cunjayo ncundabira sawa sawa kujyanye ne dirira koreka
alaikum wa alaikum wa barakatuh. Jesus. Satani